niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogoko. Patrice Ndafatira. Ntijiriwe kandi ntijijanye imitima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe naho bwakeye budakura karamutse. Ino ndwi ni igice ca gatatu c'inka. Ubwa mbere ivy'inka ikorerwa zina munsi. Kurya ko umutimbo yihebera ingoma, uworora inka araziyiheberana ntaryo. Bugicanye n'inka azisuzuma mu vyuko akazicanira. Ibiti vyumye abirundako ibibisi vy'umwokora, umuravumba na mana yeze. Zacaniwe zirakuywa, zigashiturwa, zigakamwa. Iyakamwa bwa mbere iguma ivumerezwa izina ryayo ngo irimenyere kuko ibatijwe vuba. Imvyegi ziravyinirwa ngo zishagwe, zishemerwe, zibagire ko zikamwa hanyuma zirekurira amata mu ngoma. Erega mu bikoko byose n'umuntu wenyene avyara zerinza amata aho umwana. Naha tuvuga ngo umuhigwa vyara vyaje inka. Sambiri arugurura amarembo agakobereza akiyamiriza inka y'indongozi kazikorokera imbere, umwungera akaziyobora yishongora. Naho umuyobozi ari uporosoma ari nyuma, indongozi akaburabigwako ari imbere. Saa tatu haturuka inyana. Inyana ntiragirwa ku nzira ngo uburengerenge butero bumeme nabwo bugatera umuyaya. Inyana zirishije amasaha nk'atatu ziracurwa zigashikira ku miti y'umuyaya no kwinwamwo, hanyuma zikabondogotwa. Ku muhinga mu wa saa 8 inka zirashoka ku rugomero canke ku cambu. Indongozi iri ngoma umwungera yivumeza ati ingo 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 ngoma ngomingo ngomingo. Izindi zica zikurikira ngoma. Zishoka babonekesha uku tabaruka ntambe nta mwansi wakaryoshe kwezi inkwerere byari bikura dukurira umwami. Sagasaga nka rukiga gwira abanyakugwira. Sagamba byaramubyibushe sabwa amata n'amasaka ubuntu busabwa iyo busigaye. Tabaruka ntambe twegwa imigambi sabwa ico mufise mu gitange banyagutabaruka. Boneka hangara voma igisabo cuzure vuza imivuba amazuru agira inutsi kira vyarebanya kwiyakira. Ububonekesha araraba kw'inka zihahazwa zitarumanze, ahengera inka z'intwari zihodotse agashora impahazwa nazo. Zose zihodotse ngo kera bungere bahimbawe birabingwa yera, baca bazahura umuvumba zikarisha. Inyana zisubira guturuka nka saa 9 zikarisha isaha 2 gusa. Naho umwigeme yatwaye igitwarire yafashwe ku nguvu mu mugoroba avyina iyo ntuntati mu maturu kamwe y'inyana nagorobeje kwisoko imitumba ndarengera nayo kandi yari 3 ahiyehora. Amataha y'inka ni saa 11:30 maze abungere bakiyamiriza bakobereza. Zishika buhwibiriye ari abasuma b'inka binjirana nazo. Zishika zicanirwa zigakamwa, zihagije zikaja mu kigangara, inyana nazo mu ruhongore hanyuma zikararirwa. Ubwa kabiri uburorero 51 bw'akamaro k'inka mu Burundi. Inka mu Burundi ni maze yose. Inkiribwa kwinshi kandi nta kivako gipfubusa. Amakamano ni indya yotunga umuntu yonyene kuko uko ari kose aramara inzara n'inyota. Amavuta akoreshwa gutatu. Ubwa mbere atekeshwa karunga ibifungurwa maze uburindya y'indyoshe agatotahara. Ubwa kabiri wisize amavuta arashaza kananonoka. Ubwa gatatu amavuta yarakindi ikindi. Bararira amavuta mu nteba bagasasa kumusoso bakarenza kamavuta gutyo gutyo inkekera z'inyama zikaja hagati y'amavuta. Ngo zarabiki ku mwaka. Inka barayirasa ikiremve ikaguma igenda ukuri kwamye. Amasara 2 ndimo indya zikaza zirabira. Barayahomesha imbuga yo kwanikira ubuheke, arahomera inkono ishinguye ibiyoba, arahoma amaso y'urutaro n'urusika gwashwanyaguritse, arapfundikira inkono itetsa amateke,
igisheshe ariyo mase yumye aracanira inkono, amaganga afatanye n'amase abigisogorora gifumbira isi imirimo igahinda. Kera amaganga yaroza ivyakunze n'ibikuyano, mbere akanyobwa kuko avura inyonko. Si amaganga gusa n'amasobe y'umuntu aranyobwa, uretse uw'inyota igeze aho umwansi ashaka. Abahinga amagara y'abantu barahimiriza abantu kunywa umukoyo wabo ngo kuko uravura indwara injojo. Ngo abanywa amasobe yabo mu Buyapani ni miliyoni 2, mu Bufaransa 3, mu Budagi 5. Akajajuro babajije na Runyongi gituma yihembuza imiseru n'amasobe, ati ntawe usonza n'indya mu nzu. Mu yandi majambo inarunyonga n'incabwenge yatanze na kure abahinga bubu. Ihembe ry'inka ryavomesha umwana w'ikimene, bararikuramwo inconco babikamwo itabi ryo mu mazuru, niryo kandi ryavamwo imangu yo gukoma impuzu z'igiti. Urushato rw'inka rukana ingoma rurashariza mu nzu, abapfumu bararupfumurirako, rwambagwako impuzu, rurakomwamwo inkweto, inkofero, imisipi n'amasakoshi. Umutsi w'inka n'umurya w'inanga y'ikirundi, niwo kandi baforerako ku muheto. Aho imbogo zigabanukiye mu Burundi, abanyabishusho barabazi kirezi mu kabeshi k'inka. Ubushenza bwazingwamwo inyerere, umuzenza urashariza mu nzu, ugatambishwa mu ntambo kama y'ubudemera. Inyama y'inka ibikindi canke ikindi yari mboneka rimwe. Inka irasanisha abantu. Ridwina Nyamushigwa avuga ko kera uwasaba inka yasabana n'ubucuti, kuko agabiwe yababaye umuryango bwite. Mwijambo wasaba inka yavuga ati, none nyagusaza n'amasabo nkundira unshire mu basavyi bawe, nzoba umwana mu bandi, naje nyene ugamburuka n'ico nisaba, kanatsinda narabirereshejwe. Ntawe kajaruhira ati, hariho n'inka y'ubutore uha umugenzi atagushikaniye, kandi atagikoga umutuma, ntiyitwa umuhutu wawe. Umuhutu bwoko n'umuhutu ubereye sebuja nivyo mu kiganiro c'amoko y'abarundi. Inka zaratumye haba amayagwa y'ivyivugo vy'amazina n'ibicuba vyinshi, kuko hariho ukubonekesha, ukwiyamiriza, ukuvumereza, ukwivuga sobuja, amazina y'ubuhizi ko wabaye umuntu atunze. Abungere baratoye amayagwa y'imikomo irimwo imvugo iryohoye n'impinyanyuro nyinshi, ingorane gusa nuko ari bishego. Uwuzi imikomo arankomora ndungikira mikeyi, burya inararibonye nuwuza amabwa yose. Sibicuba n'amazina gusa, inka iravyinwa mu mvyino no mu ngoma. Inka iragwiriye kandi mu bitito no mu migani. Inka irasaba umugeni, inka muntu ikaguzwa inka y'amagurane. Inka irasohora umuhungu ngo imusahirize igihe ataharigeza. Inka iragabirwa umukobwa azanye umwuzukuru w'imfura kwa sekuru, naho bavyina bati, nuhuri inka aho mama inka, inka ni nziza aho mama inka, irera abana aho mama inka, ikabaramura aho mama inka. Ubwa gatatu inka mu ngoma n'imvyino. Inka iravyinira gose mu ngoma kanatsinda zikanwa mu nka. Akarorero, amazina y'inka murayazi, yanyibutse ndayibuka, n'ayabigoro murayazi, yanyibutse ndayibuka, yanyibutse aho twari, mu ruhongore rwayo nzoyihaya, mu ruhongore rwayo nzoyivuga, yanyibutse ndayibuka. Sinorangiza inka ntakebuye abarundi bamwe bahinka ikibanza kidakwiye. Ubwa mbere harabayamanga kw'ibiringo by'umunsi w'Uburundi vyisunga inka. Sino bihakana mu ntara zirangwa inka. Abo bafatira ku mpinyanyuro y'injaniranyo, sinekidoke particularisante, maze igihugu cose kikajaniranwa n'imvugo y'intara imwe canke zibiri. Aho ngeze amaso n'ubumenyi, ni hake bavuga amaturuka, amahodoka, amashoka, amataha n'ibindi. Ahenshi bavuga inkoko, umutwenzi, igitondo, umusase, umuhingamo, igihendabaja, ikirengazuba, umugoroba, amarya, ijoro muntu rinde, igicugu. Ubwa kabiri hari kandi n'abavuga ko abafise inka bikwije. Ihi bambewe kivimba yambariye kw'ababo batanga uburagiro n'ukurarira amararo, abagishi nabo bakabaha amase, amata n'amavuta. Abarundi barayamaze bati abantu nimagiriranire.
Ntivyahereraho kuko muri Kigarama b'abahutu baratura abatutsi inzoga yitwa urwagwa rw'imbondo canke umubindi w'ibondo. Baba baje gushima ko abana badoshe kandi bafise amavuta azobashikana kurindi gisha. Basubirizwa mu ndumane, abatutsi barabagabira inka gutyo bakaba inshuti kuruta. Nuko imbo uhasanga amararo kandi mu mamo yabazwe ubututsi n'umugamba. Itegereze neza, mvuze ndo mu rutoki ku bwoko kugira nkebure abacambirwa n'abacuruza amacakubiri ko naho hari abantu hatabura uruntu Uburundi bwamanye itekane n'iterambere kuri bose. Nuko gufashanya batimbo tuvyina duti: uri nyambo Burundi uri nyambo, uri nyambo Burundi uri nyambo, gihugu c'amata n'ubuki, uri ntare uri nka n'imirima. Muri urwo ruvyino abatimbo tuvyina ko Burundi ari bwiza narirya ari ubworozi, uburimyi n'iyindi myunga nk'ukwegeka gutanga ubuki. Naho ikiganira inka n'imirima cahaye izina nyene kukiremesha agasupari baragana kandi bayaga mu bworozi n'uburimyi mu Burundi. Inka zirashakwa itabuntu ku buryo n'abigeme bampemuke ndamuke baroha urukundo n'ubuzima bwabo kugira bazitunge. Iyumvirize mwumve: mukobwa ukigenda mu nka ntukaje ku musore mu nka, musore w'umushumba mu nka uraja ku mutama mu nka, umutama w'amararo mu nka, muvyarana gatanu mu nka, agashaka gahweru karugaba n'amahoro meza mu nka. Murundi nawe murundi kazi bari kurakurikirana kino kiganiro ca gatatu c'inka. Ndagukengurukirwa karambura akagwira gahora ku ngoma. Urazi ko nagushikirije ikiganiro ca mbere cyo kunka, ndagushikiriza n'ikiganiro ca kabiri cyo kunka, iki kiganiro cari ca gatatu. Mugabo neza na neza abarundi bakunda ikirundi c'abarundi benshi barampamagaye, abandi barambwira ivyo ntari nashitseko, ariko nagomba ngaruke ku muntu umwe, umurundi umwe yitwa Fabrice Nkurunziza. Ubu Fabrice Nkurunziza rero yarumvirije ibiganiro vyose asanga nibagiye ikintu citwa kumana, ubwa mbere n'ubwa kabiri. Ubu rero ndandamuha ijambo aca avuga wumve kumana ubwa mbere n'ubwa kabiri, aranyongera ko n'indi jambo ryitwa gucugita, naryo nyaraza kurisigura, hanyuma arasigura n'indi jambo rya gatatu kunekerwa. Mugabo imbere yuko umwumviriza nagomba ndakubwira ikintu kimwe. Naramusavye ngo azomfatire amashusho, azomfotorere ukwezi kuriko kuraseruka mu Burundi. Utarubizi, mu Burundi ukwezi guseruka amasonga araba muri Kongo, kugahera amasonga araba muri Tanzania. Mugabo natwe no muri Canada, no kuvuga mu gice ca ruguru c'isi c'ikintu citwa Equateur, sindakimenya mu Kirundi, ukwezi guserutse amasonga abaraba muri Tanzania, guheze amasonga abaraba muri Kongo. Burya isi nakananira abahinga. Abankurikirana kuri YouTube mwarabonye ko hariho amazi usanga ava ibubamfu agenda iburyo, ayo na amazi yinjira mu mwobo muri Canada no mu gice ca ruguru c'isi. Mu gice cepfo c'isi amazi ava iburyo agenda ibubamfu. Ubu rero ko yari yamfotoreye ukwezi ntakunda kwereka, mugabo banza wumvire akantu yaciye ambwira gatoyi cyane kajanye n'inka, kajanye n'ukwezi, hanyuma uce wumva ayo majambo atatu: kumana, gucugita no kunekerwa. Urakarambura akagwira gahora ku ngoma, ugomba bikurikirane. Kwa kwezi rurangaza bisabo kwaciwe kuragacibwa, nayo kwezi kw'inka kwaje. Ariko ntafatiro ngarutse gatoya kuvyerekeye kumana, reka ngaruke neza kuvyerekeye kumana biri kubiri. Hariho urya mbere hajya imaze amezi ane yimye, ni haje inkica yiyumvamo inguvu zidasanzwe. Inka ica yiyumvamo inguvu zidasanzwe, yatangura kugwana ikikura ko inka zahora zinesha. Umumano w'amezi ane hama cayikura ko inka zose zahora zinesha, ikadukana imico yo kubona ko ikomeye, ikikura ko inka zose zahora zinesha. Hama ikigira kabiri, umumano wa kabiri ni mu mezi 8
mu mezi 8 ihaka rero bimwe nakuba ari ihaka igirako igacigira ico bita kugwiza ibihatse burundu ubusigaye wewe urabuti bashe munda naho igacihoborera indi gakoroka ni hajya rero utusigara usirive rero wewe yuko inka igira ivyara irumana ku mezi 8 igacishika kuri etape yo kugwiza yashiga kabirizo ukabona ko ikabirije ko ari uno munsi canke ejo ishobora kuvyara ku ingoma yabaye nini cyane itakirenzaho iba yagwijije hama munda naho igahoborera hajya munda hagasigara ikinogo ukabona nyene ko cyo umengira shonje iba yahoboreye inyana iba yururutsa basigaye ko nkivyara nivyo yego nuko ndabisiguye neza muri iyo audio ya kabiri sinibuka neza ko gucugita wabivuze yego gucugita urumva rero imfizi heje kwimira iri kwirarondera izimwe itararo kariza neza isumba ishaka kwima ni hagici iziyimira inka mugabo iyo imaze kurokariza iryo zimwe iyo riko riva etape ikurikira n'ibijya bita gucugita ni hagi ishuri jiragenda ku nka ishaka kwima ishaka kurira harahi ijira yikubita izosi buke hari hakajwe ikoresha iri kuracugita inka ikajiriruka mpaka ikarinda igashika kuri objectif rero ikabona kwimya ibyo bise kuvunira ni hagi ipfizi yimije nyene ukabona yuko ashirituna ikabona yuko ishikanye neza inkaka mu nda y'amaganga y'inka irarondeza ihumvise ikimera nk'inyuma ikaterera ku buryo hajya mu magara hayo hafatana no kunda y'amaganga nivyo bita kuvunira inka ica yijuru. Hari ijambo utavuze sinzi ko warivuze reka nsubiramo numvira ibyo kiganiro nawe uracumviriza ico bita kunekerwa ni hajya inka iba yimye hama ikaguma itari ku murizo ikituna gose ukabona kuri ko yikanira mu nda y'amaganga hagasesekayo bijya twokwita uruzi rigwera hajya inka rero imfizi bayayivuniye neza yayigemye n'inka ikiguma kanekerwa hajya imfizi bayakoze akazi kayo neza ari imfizi itakoze akazi kayo neza inka ntinekerwa ngo yitume iduze umurizo yego nivyo. Ndakengurukiye uwo mwubahwa Fabrice Nkurunziza, ndakengurukiye abo bose bamfashije kugira ngo nshobore gutunganya bino biganiro kubera iwacu twebwe ntitwatunze inka nivyo mu bamana canke mu basongore hariho imiryango ifise inka mugabo twebwe iwacu nta nka zari ziriho ngomba kuvuga kwa Ndimurigo wa Ndemera wa Kinyoni nta nka zari ziriho twe twari dufise impene gusa. None rero umuntu wese azi ko yamfashije ngo ivyo biganiro ndabitunganye arakaramba arakagwira agahora ku ngoma na cyane cyane uwo wanyuma yumvise ko hari amajambo ntashitseko akaruhira kumpamagara kugira ngo acampa ayo majwi. N'uwari we wese azokumva nihenze arazi ingene andonka azoheza nyunganire kandi ivyo yanyunganiye nzoheza ndavyongereko. Were wabikurikiranye vyose urakarambura akagwira agahora ku ngoma. Ndike banyura akazigama izina ryakunzugira abakwe n'abakazana buzukuru n'inzukuru bazi imigizinga wiziziye. Cari ikiganiro Ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira. Yego!